finalement tugira dutange award ku best akaziki gospel akaziki ku batabizi ni ko mubona hariya hejuru ni platform dushako imiziki y'abarundi aba gospel n'iyindi kugira ngo uguhamagara ashobore kumva akaziki gatomoye ubure tugira dushikirize the winner uwatsinze best gospel akaziki ni Redemption Voice yuguruye ntawugara. Congratulations. Yuguruye ntawugara. Ok. Merci. Twashaka gushima Hervé yabivuze kare ni abantu twabwiye mu dutore muri kicankiriya ariko turashimye cyane bakoze bateguye PAMOJA bakoze Econet. Pardon ndamucireho. Est-ce que murashaka kunyemerera Bernice akaba ari wavuga? Murabona ingene aberewe kwa murashaka kumukomera baje? Yes, ashim. Merci. Bon, sinzi ko habaye gutogwa kuko nkuko yabivuze ntabyo twari tuzi ntabyo twari twiteze. Mugabo kandi turashimira mwese muri hano kubandanya mudushigikira abavyeyi bacu ama eglise yacu. Aba producteur mwese merci shubahiro kibandanye kibicimana. Voilà murakoze tuzasubira guhurira ngaha tuje kugira concert y'umuriro uko bisanzwe bari bahezegira.